Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. N'umwanya w'amakuru hagezweho ngaha kuri iyi mbonesha kure Umuhuza TV mukurikira imisi yose. Ni vyinshi rero twabateguriye muri aya makuru mugiye gukurikira, tukaza kugera mu bisata bitandukanye umutekano, hagati kazina muntu, politike n'ibindi vyinshi twabateguriye. Reka ntangure aya makuru ndamutsa bari mu gihugu c'u Burundi, Bujumbura, Gitega, aho ni kumugwa mikuru yombi n'abari mu zindi ntara bose. Ndabaramutsa kandi ndabahaye ikaze. Hari benshi badukurikira bari mu bihugu bibanyi, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese ndabahaye ikaze. Ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho tuba twabatohoreje. Vyinshi bivugwa cane mu bategetsi batandukanye, bivugwa cane mu bihangange, amakuru avugwa cane mu nzego zo hejuru, irya anino mu kibano, amakuru avugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru tuyabatohoreza tukayashikiriza ngaha kuri iyi mbonesha kure mutwereka ko mukurikira. Umwanya rero tugiye kubagezaho vyinshi, tuza gutangurira kuri iya nkuru ya wa mupolisi yafunzwe kuko yavuze bimwe n'umukuru w'igihugu. Ni Caporal Chef mu gipolisi c'u Burundi Jerome Niyonkuru, ubu rero ari mu gasho. Ariko hari inkuru nshasha twaronse ku gufungwa akwiwe. Intaye rero yashikirijwe n'umuntu umwe yavuze ko gufunga Jerome Niyonkuru ari ingingo yoba yaraturutse hejuru, kuko yarasambishijwe n'icaro c'umushikirizamanza wa Mukaza. Wamusambishije asanga nta caha kimwagira, aramweza aramurekura ngo niyisubirire muhira mw'ikambi. Hama Jerome akiriko arashima intahe, niho ngo haca haboneka urwete ntawamenye iyo ruzananye canke ururungitse. Urwo narwo rwari rwanditse ko Jerome ahagarikwa burundu agafungwa. Vyari bivuye hamwe hejuru. Turaza kumenya rero umuntu yoba yararungitse urwo rwete kugira Jerome Niyonkuru afungwe, kandi yari yemerewe n'umushikirizamanza Mukaza ko agiye kurekurwa ndetse agasubira mw'ikambi. Dore ko kandi uwo yavuze bimwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagiye ashigikirwa n'abantu bagiye batandukanye. Bigaragara kandi ko yavuze ibiri mu murongo w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Vuze ko ari akarwi k'abantu batavuga rumwe Ndayishimiye kugira bara no kurwanya akarengayo ndetse n'ibiturire buba barafungishije uyo Caporal Chef de Police Jerome Niyonkuru. Tukaza kubirabira hamwe ku buryo burambuye muri aya amakuru. Niyo nkuru ndende rero twabateguriye, tukaza no kugira kubiriko bivugwa mu bindi bisata bitandukanye, harimwo ko isukari igiye kuzoja herotangirwa ku mitumba, navyo tukaza kubibanyuriramwo kuri iyo ngingo. Vyose twabateguriye rero mukaza kubikurika mu kanya gato indonido ingingo imwe imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone n'ubutari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye ikaze. Umupolisi Jerome Niyonkuru amaze iminsi ibiri mu ibohero rikuru rya Mpimba, nkuko twari twababwiye. Caporal Chef Jerome Niyonkuru yarafashwe kuwa gatanu heze inyuma y'ubutumwa yari ahejeje gutanga muri PSR no mu biro vy'igisagara ca Bujumbura. Aho yasaba bahakora kuvavanura n'ibiturire ndetse n'ubusuma. Nyuma yahanwe yajyanwe ku bitaro benshi bita kwa Rojanti ngo apimwe ko akomeye mu mutwe. Abaganga barisamaza kubera bari bamaze kumenya ivyari byo. Abo kuwa gatanu Jerome Niyonkuru yaraye mu gashoko kuri police judiciaire gushika mw'ijoro ryo ku wa mbere. Kwa mbere rero havuye yumvirizwa ubwa mbere n'Inyamiramabi OPG bamushira ko icaco buryoza inzego z'igihugu. Bukeye kuwa kabiri Jerome Niyonkuru yajanwe imbere y'icariho ca procureur wa Mukaza, aca arungikwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Aho naho bamushize ko icaco kwambeka ibara abantu no kubeshera abapolisi. Itegeko rifunga Jerome Niyonkuru ngo ryoba ryaravuye hejuru. Hari intahe rero twaronse ivuga uko ingingo no gufunga Jerome Niyonkuru yafashwe. Umuntu yagize ati amahoro cane. Nivyo Jerome Niyonkuru ari mu Mpimba kuva kuwa kabiri. Yarasambishijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Mukaza. Yamusambishije asanga nta caha kimwagira, aramweza aramurekura ngo niyisubirire muhira mw'ikambi. Hama Jerome akiriho arashima intahe, niho ngo haca haboneka urwete ntawamenya iyo ruzananye canke uwarurungitse.
ngo narwo rwari rwanditse ko Jerome ahagarikwa burundu agafungwa, byari bivuye hamwe hejuru nuko yafashwe. Mu ncamake afunzwe atategeko riboneka yarenze, kimenyamenya ko vyavuye hejuru kumbure mu barongoye igipolisi, nuko mu muvugizi w'igipolisi yaciye atanga ikiganiro gisigura impamvu afunzwe. Turashobora kwibaza ko afunzwe n'abarongoye igipolisi badashaka ko ibiturire biri muri polisi bivugwa. Kuriko rero inzirakarengane yinjiye mu munyororo maze abarya vya biturire yiyamiriza bagira kutumva ijwi ry'umuhanuzi, bagira ko baramufunga baramuzivya. Abantu rero bafunze Jerome Niyonkuru bariko baracafuza bikomeye ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, kuko kimwe mu vy'abarundi bashima uyu munsi ubutegetsi bwa Ndayishimiye nuko yubahuka kuvuga amabi y'abategetsi barya igiturire. Gufunga Jerome Niyonkuru bisa no kubwira abarundi ko ntimusubire kumviriza Ndayishimiye nta karime gusa. Nimba umukuru w'igihugu afise abahanuzi ntibamufasha gutahura iyi mikino. Abarundi bararushe kubera ibiturire, none ubahutse kubivuga ni wafunzwe mu gihe banonoza amaraso y'abarundi badakorwa ko ninda azosubira kwizigira ivyo ubivugwa. Prale Chef Jerome Niyonkuru rero akaba afunzwe, ndetse umunsi rero ku wa kane no ku munsi wa gatanu yabonetse mu kigo c'igipolisi kijejwe uruja n'uruza no mu mabarabara, aho yatanguriye muri PSR avuga ko Imana iza ivyaha vy'abahakora, ati murondera uhoraho bigishoboka muhamagarire aciteguye, urasinzikajwe n'igiturire. Imana yandungitse kubivuga ntimuzobona ubwami bw'ijuru mukiriye ivyo biturire. Niko vyumvikana bikaboneka ku Caporal Chef Jerome Niyonkuru ariko avugira mw'ireresi yakwiragijwe ku mbuga hwaniro z'abarundi. Yafize Bibiliya mu kuboko kwiwe kw'ibumbafu, mu kuboko kw'iburyo naho akaba yari yiboheye ko ibendera ry'igihugu rigatembera mu bandi bapolisi bamuraba ariko ntibamubuze ivyo ariko arakora. Vyari mu kigo c'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara mu gisagara ca Bujumbura ku wa kane uheze. Saho gusa kuko ku munsi ukurikira yagiye kuri mairie, mwambaro w'igipolisi atani nko hafise yabonetse ariko yigisha uko nyene. Abakozi bo muri mairie ihane, Imana yandungitse kubibabwira, ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa, ni mwihane hinduka emera ivyaha vyanyu mwese abakozi bo muri mairie. Niko umupolisi yaburetse ariko aravuga cane muri mwe mu nzu y'amanama hari hakoraniye abantu baje kurondera ivyankenerwa. Mu bajejwe umutekano niwe yamwirukanye amukuraho. Gusa rero uko mwavyumvirije iryo fungwa ryiwe ntiryubahirije amategeko. Ku munsi wa gatandatu heze Jerome Niyonkuru yahagaritswe na janwa mu gasho k'Inyamirama bikari hafi y'izo nyubakwa zibiri buvugiyemwo ubwo butumwa. Hari haheze imisi ibiri polisi ikimenyesha gukurikiranwa ku majambo yo gutyoza inzego yashikirije. Rero mu barongo yishiramwe ryigenga mu Burundi yagize ico atangaza, yagize ati ivyo yakoze ni igikorwa c'umunyagihugu wese w'umurundi yishimikije ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. N'amajambo y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari yavuze amajambo nk'ayo nyene ku munsi wa gatatu heza avuye mu Bushinwa no mu Burusiya. Yagize ati umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'abandi bakorera muri mairie ndazi ko muri ibiturire ngiyo muba mutabirya muba mwaratoreye umuti kino kibazo kuva kera, ariko ndazi ko babaha ibiturire. Titwarakoze uko bishoboka kose kugira ngo abari abadandaza ubwabo bahabwe ibibanza mu masoko, ariko nta na kimwe cakozwe. Bivyumvikana ukuntu abategetsi ari bo kwiha ibibanza mu masoko kugira ngo babipangishe ku banyagihugu bisanga bariko bariha amafaranga menshi cane bakongera bagatanga n'amategisi y'umurengera. Sinzosubira kwemera ivyo bintu, niko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yavugiye imbere y'abamenyesha makuru ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura agaruka ku biciro vy'ibibanza mu masoko yubatswe kijambere ku mugwa mukuru w'ubutunzi vyari vyadugijwe ku bice 500% imisi mbike imbere yaho, bigatuma abadandaza bagira yegeregere mbere yuko umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ahagarika iyo ngingo. Kubwo umukuru w'igihugu abo bategetsi bitwara nk'abacangero kandi nibo bonyene biha amaparasera bagasubira kuyagurisha mu banyagihugu bari bafise uburenganzira bwo kugira amatongo. Nikiyo nkuru rero yoba ayifashe. Murumviriza rero ingene uyu mupolisi yoba yarapfunzwe kuko vyari hategetswe ko arekurwa, ariko mu nyuma biranka haboneka urwete ruvuga ko akwiye gufungwa. Mu Kayanza isukari igiye kuzotangirwa ku mitumba. Buramatari w'iyo ntara yaraye yafashe iyo ngingo
mu gutangira isukari ya Sosumo ku mitumba hakurikijwe urutonde rw'abiyandikishije ko bayikeneye n'iyo bakeneye. Bimwe rero mu vyatumye iyo ngingo ifatwa, abadandaza berekanye ko kuri buri mufuko uravye uko udandazwa bawukuye mu bubiko bwa Sosumo muri buri ntara ya Ngozi bawuhombako amafaranga 800. Inama rero yagiraniye n'abadandaza, Buramatari Remicisha yamenyesheje ko intumbero ya leta ari uko isukari ishikira umunyagihugu kandi ku giciro cashinzwe na leta tangiwe ko n'ifaranga na rimwe. Ongeye kandi ko kuva ubisukari izohora ishikanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza n'abadandaza bakuru hejwe intwaro ku mitumba bazoca baza kuyitora bazanye amafaranga kwiranye n'ibiro ababa mu mitumbi wabo basavye, maze basigire bene kuyishikana mu Kayanza amafaranga 500 kuri buri mufuko w'ibiro 50 yo kuba bayipakije kuva Ingozi. Nabo ngo bazoca baja kuyitanga. Amatara akaba avuga ko atabutike n'imwe zobikirekuriwe kudandaza isukari habe n'imwe yo kukiyika. Abajejwe intwaro, polisi n'iperereza bakaba basabwa gukurikirana isukari kuva ikivanwa mu biko bwa Sosumo Ingozi gushikaho izoba iriko iratangwa ku mitumba, gutyo ngo ubusuma bwayo buzoteba abutuzwe. Ugufuta inzego zo kurwanya igiturire mu Burundi ngo si umuti. Inzego zo kurwanya igiturire ngo zizari gufutwa ngo nuko atadosiye nyinshi zakira, ahubwo ngo bari kuziha ububasha bwo gukora amadosiye manini. Yashikirijwe na Gabriel Rufyira aserukira ishirahamwe ryiyemeje kurwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta Olukome imbere y'amategeko mu kiganiro ahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa kane igenekezo rya 10 Myandagaro 2023 mu nyubako bakoreramwo i Bujumbura. Ivyo ngo bizogira ingaruka mbi ku mahero Burundi bukura hanze. Bazo bikaba rero atari ivyo gusa, Burundi ngo ntibufise n'igitabo ngenderwa gucisunga mu kurwanya igiturire. Rufyira akagira ati Burundi bwarashize umukono ku masezerano mpuzamakungu ya ONU yo kurwanya igiturire, Convention des Nations Unies contre la corruption, bwongera businya ku masezerano ya Afrika yo kurwanya igiturire. Ni naho igenekezo rya 18 Ndamukiza 2026 leta yashizeho itegeko rishiraho sentare idasanzwe yo kurwanya igiturire. Sentare nkuru irwanya igiturire n'urwego rudasanzwe rw'igipolisi rwaraba ivyo kurwanya igiturire. Leta rero yarahonyanze ayo masezerano mu gufuta izo nzego. Gabriel Rufyira gasaba mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko hojaho igitabo kiraba ivyo kurwanya igiturire n'ibijanye n'intwaro ibereye, ngo kuko bizogora ko intwaro ibereye ishoboka mu Burundi bakuye ko inzego zo kurwanya igiturire, bishobora gutuma hari abikika mukiza bagakora amabi atandukanye. Yandi makuru rero ngo nuko nta gikoresho kidakwije bisabwa mu kubaka kizosubira kwinjira mu Burundi. Hari imiduga ibiri yo mu bwoko bwa kamyo yarizanye mu Burundi insinga zo kubaka ni ferabeto zikuye mu gihugu ca Kenya, yasubijwe inyuma igeze ikobera mu ntara ya Muyinga. Ko yarizanye insinga zidakwije bisabwa. Muri izo nsinga harimo izifise diametero ingana na 4.5 canke 5.5 mm, ariko bikerekanwa ko zifite milimetero 6, zifite milimetero 7 nazo bikitwa ko zifise milimetero 8. Mu gihe rero mu Burundi insinga zemerewe gukoreshwa mu nyubako zari zifite diametero ingana na 6 gushika 16 hamwe na 6 gushika 50 zemewe mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa 10 Myandagaro, Severenda Ndayikengera arongoye ikigo kigenzura ubuziranenge BBN yamenyesheje ko iyo ngingo fashwe nyuma yaho ico kigo kiboneye ko mu Burundi hari ibikoresho byinshi bidakwije bisabwa, bigatuma ubakwa inyubako zidakomeye. Ivyo navyo bigashobora gutuma izo nyubako zisenyuka n'abantu bakahasiga ubuzima. Nwanye mukurikira yimbonesha kuri y'Umuhuza TV nabakengurukiye cyane. Ntimuze gucikwa nandi yose tuza gushikiriza mu mwanya muto turaza kubageza ko nandi makuru havugwa cyane muri iri joro ryo kuwa kane ku itariki ya 10. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ukena ko bisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire.